inyambaro siyo yerekana aho umuntu aturuka canke nahavukira. Oya burya guhisha uruvyaro umuntu afise nasanze ari kwigabaniriza imigisha. Imana yarabaguhezagiye utegerezwa kubavuga. Imana burya umwana wese iyo abonetse ku isi azana n'isaha niyo imbere yuko dukunda ivy'abanyamahanga. Nasanze nanje nabikunze. Hanyuma banteye akamo ndabitaba. Umuntu atwenga nukubera aba yabuze icakora. Burya umwuga wose utakurajije inzara si umwuga wo gutwenga. Uyu muryango wa Iseke Films nabonye ari umuryango mwiza, umuryango ukundana, umuryango witaho abandi na cane nka twebwe abakinyi bawo. Nukuri ntitwovuga nabi, ni umuryango mwiza cane. Dufise umuyobozi wacu mwiza, ngorana afise nta kibazo duteza vraiment, kuko nk'iyo wagize nk'ikibazo nukuri ukamwitura aragushikako. Pesa ni mbaya, turi kumwe byose birashoboka uburundi bwacu bugatera imbere. Nk'umumama adafise icakora no mu rugo usanga bigoye, usanga harimo ibintu by'akagaye, ugasanga nko mwubakanye utazanye na dukenyi aca kubona nko kumengo ntacumaze. Mugabo Imana ishimwe ko natwe abamama twamaze kuza turashikirwa kuri ibi na biri. Arabitahura cyane gose kubera arazi yuko atari ibintu by'abantu bavuga bijya, hariho abantu babifata nko kumengo no kwigurisha mugasivyo siko biri. Rero umushinga nayo wanje arabitahura cyane. Ari umupaka ndashaka kugezako kubera uvuga ati none ni yabibona azova agumuka yanye hariyo amaparti nawe urabyumva atari kuri we mu gitanda ari kuganira irasanzwe cyane kubera haba hari abakameramani hejuru yanyu bari ko barakurikirana biraba babiyangere y'icyo biragenda abamanaje bose n'abadirector bose niho baba bari urumva yuko oya ivyo nyanibaza yuko nibisanzwe bose. Capital Center, where hard work pays off. Okay, ndabashimira cyane ku rukundo mutwereka buri munsi, tubaramutsa aho muherereye hose, tubifurize umugisha mubandanye muhezagirwa cyane. Ino ni Capital Center, umunsi ku munsi tubazanira abantu bari mu bikorwa mvabwenge. Turi ku ruhande rwa Iseke Films, tubazanira bamwe mu bagiye babonekanamwo. Uno n'umushitsi witeka mutari bwabone, ndamwakira cyane, ubona yuko araberewe pe. Uyu mumama n'umunyamuji uvukiye Bujumbura. Teka kunwe mwavukiye Bujumbura avugisha ukuri? Oya nukuri sindimvukira. Waje umanuka nka Keri? Keri burya ni wahabonye vuba akuze uno mu kamera. None burya abanyamuji basa gute? Unyena uburyo umeze, umonekano wa mtu, uburyo usa neza, uburyo uba wabereye ko siko n'umuntu n'umunyagisagara. Basa nk'ukosa. Ivyo birabahenda. Umuntu arashobora kubyibesha ko. Murashobora kubyibesha ko cyane kubera burya inyambaro siyo yerekana aho umuntu aturuka canke nahavukira. Mwidondore abantu badukurikiranye muri bande, mwitwa gute? Nitwa Nkunziza Esperance. Wow, Esperance kabisa. Abandi umumama. Umumama w'abana batanu. Batanu? Yesu pata biguwa. Abana ntibicapa ku ruhande. Jona ninzi basi niwe ngo bavuga nka babiri canke mbere uvuga yuko atana bahari. Oya burya guhisha uruvyaro umuntu afise nasanze ari kwigabaniriza imigisha. Nibiba ari byiza. Kuko Imana yarabaguhezagiye utegerezwa kubavuga. Kubera Imana burya umwana wese iyo abonetse ku isi azana n'isaha niyo siko ijambo ry'Imana. Ngomunga kireta mtoto analeta na sahani yake kabisa. Niko byumvikana urisunganya n'uwitwa Constance niyo nawe nyene akora film yamaze kwibaruka umwana we wagira gatanu. Nawe nyene aracari muto ntawo bimuhurumva yuko mwazindutse muzara mudusagurire ko nakamwe kivini cyakare ndio wari mayori makare agatera hakiri kare. Niko bimeze ubu rwakiriye yakinye mu gahinda birakunda yongera garuka muri Don't Force Love nk'umukinyi witeka. Byagenze gute kugira wisanga uri kurekera muri zijya filme na cyane za Iseke Films? Mu bisanzwe je ndabikunda, ndakunda niyo ndikondara aba filme ndundi. Filme ndundi ni nziza kubera dutegezwa gukunda ivy'iwacu imbere yuko dukunda ivy'abanyamahanga. Nasanze nanje nabikunze. Hanyuma banteye akamo ndabitaba. Imbere yuko uhaza nta wundi mugwi wari bwigarukinamwe?
oya bwari bwo bwa mbere vraiment mugabo narabikunze cyane wimvise gute umaze kubikinamwo nta bantu bakubwiye ati bana nakubonye kumbusigaye ukaze uri mukinyi w'amafilm ibintu nk'ivyo ntivyashitse barabikubwira mugabo nukubaka izina kubaka izina navyo ngo si imikino biragoye kubaka izina biragoye yego nibikuje none nko mu kibano wumvise nk'abandi bamama ariko barakubwira ngo urakina filme mbere rimwe na rimwe bakabivuga menga botwenga oya umuntu atwenga nukubera aba yabuze icakora burya umwuga wose utakurajije inzara si umwuga wo gutwenga yego nk'ubu none uburyo ubikora biramaze kuguha nk'agafaranga kugira twumve ko umwuga wawe utangiye kukugaburira aho usanga iseke barikuza akanote gatubu nibaza ko igihe ari ibanga ry'iwanje na iseke kweri nta muntu avuga ibanga araze kuyavuga ariko igihe ari cyo iyo nabishima sinayikubandanya yego filime ubu bariko barakora iyi nayo nyene nibwo yaheze yitwa Intimba ntabwo wayibonekanyemo mu gihe mwaziriya zindi abantu bone ko bari bagukunze uburyo ukina kubera ko bataguhamagaye mwapfuye amafaranga nukenewe cyangwa barakubuze nibaza yuko mwiyo film atarore mfisemwe ego none rero njye nk'umumama ariko abamama mu Ntimba bari harimo ntiyabuze isene ko usanga harimo umuntu w'umumama bivana n'imibereho y'umuntu uko abayeho n'ukuntu yumva burya gukina si ibintu byo gusimbira ko bivana n'imibereho ubufise usanzwe ubayeho mu buzima busanzwe rero ntiwoca uvyiga ngo kubera ugiye gukina oya urategekanya nk'igihe wova muri Iseke Films kuzohava ukora filime yowe nawe ugakina ku gatwe kawe nk'abandi tubona hano baba mama bariko barabikora wow ibintu byose no kwipanga yego komenga bisaba uburyo bwinshi haba amafaranga kwandika guhamagaza abakinyi uzohava bishobora no kwipanga ufise icubaha ufise n'impano zo kubereka nibaza yuko ata kindi kiba gikenewe yego umuryango wa Iseke Films mumaranye iminsi mukorana wawubonye gute numugumeze gute woyagira abandi uyu muryango wa Iseke Films nabonye ari umuryango mwiza n'umuryango ukundana umuryango wita abandi na cyane nka twebwe abakinyi bawo nukuri ntitwovuga nabi n'umuryango mwiza cyane dufise umuyobozi wacu mwiza atangorana afise nta kibazo duteza vraiment kuko nk'iyo wagize nk'ikibazo ari nko kugwara cyangwa kugwaza nukuri ukamwitura aragushikako bivuze ko nk'ubu hawoze wundi mu gukurondera ukavuga ati wana twe twabonye ukina neza kabisa turagushaka ntiwojayo nimba wojayo byo byagenze gute kaka pesa ni mbaya nagire nombe kuvuga ngo cyangwa yozana yose ngo pesa mwana wa Mungu ego ati nanje wozinteka rero cyangwa muri utera waseke bampe ibihumbi jana weba hari abandi bagaciro wasa ni wavuga wagi uvuga wagi komenga wohemukiye umuryango numvise ubayemo wishimiye kandi ukunda oya ntubuhemukiye kimwe gusa muravugana n'umuyobozi wawe ukamubwira ko hari abandi bakeneye impano yiwawe kugira atabifata nk'ingwano cyangwa bifata nk'ukumengo woba wamusuzuguye vyuko birumvikana wiravye niwe wiyizi ukumva umuhamagaro wawe nico ushaka gushikiriza hari ikintu wumva kiri muri wewe wifuza kuzomarira igihugu biciye muri no mwuga wa sinema wamaze kwinjiramo jecho nifuza kumara igihugu nuko nohamagarira abamama benshi bagaya nk'umwuga wo gukina film bakabifata nk'ukumengo ni ibintu by'abatagira ikimazi badafise ico bakora no bahamagarira kwiyumva yuko turi kumwe byose birashoboka uburundi bwacu bugatera imbere ego ko na cyane nk'umumama adafise icakora no mu rugo usanga bigoye usanga harimo ibintu by'akagaye ugasanga nk'uwo mwubakanye utazanye na dukenyi aca kubona nk'ukumengo ntacumaze mugabo Imana ishimwe ko natwe abamama twamaze kuza turashikirwa kuri ibi na biriya uvuze akantu ko kubaka nibuka ko abamama kenshi bahura n'izo ntambamye nk'ubu umutware wawe arabitahura akaguha kwidegemvye ugiye mwene bikorwa komenga bamwe nk'abashavuga ati yeho gahe biriya bintu umugore wanje shwi
arabitahura cyane gose kubera arazi yuko atari ibintu by'abantu bavuga bijya hariho abantu babifata nk'ukumengo no kwigurisha mugasivyo siko biri rero umushinga nayo wanje arabitahura cyane yego nkuba kubonye wakinanye n'umusore agukora ko muri mu gitanda muraryamye abona muri filme birabaho tubivuge canke magaye kuri beach murahekanye nta kantu ko mubakira kavati madam nakwemereye byinshi hajya stop musiendere ari umupaka ndashaka kugezako kubera uvuga ati none ntiyabibona azohava agumuka yanye ego ati umugore wanje bakoze hariho amaparti nawe urabyumva atari kuri we gucumenga ro film utazohava ukina nk'uko ya filme yo mu gitanda ukina uryamye uri kuraganira n'umugabo wawe mugatari ujya mu bana ahubwo wo muri film nimwoganira yo mu gitanda mbo ari kuganira irasanzwe cyane kubera haba hari abakameramani hejuru yanyu baba bariko barakurikirana babiraba ingene bico biragenda bamanaje bose n'abadirector bose niho baba bari urumva yuko oya ivyo nyanibaza yuko nibisanzwe bose ku muntu yugurutse mu mutwe kandi azi nico umukenyezi waba ari kararondera ni kintu gisanzwe cyane birumvikana gose niwe mukinyi wa filme ukunda mu Burundi wifuza kumera nkawe canke ukamurenga Come on. Ndamukunda Noraske na madamu wiwe. Samira Vine ndagukunda n'umushinga wawe ndakunda ibikorwa byanyu. Wow. Mukina neza cyane. Wow. Ego. Niyo mpamvu nacecetse ubutumwa bubashikire solution couple uyu muntu arabakunda pe. Cyane gose. Nk'igihejo hoboneka okazi yo gukora na filme nabo wovuga wirutse. Kora kurumva nabantu kunda abantu bafite ibikorwa bakoze mu mugabo ni bimwe nakubwira yuko urasaba yego bigaca mu burongo mu mutekano atangorana ugize nta kibazo vraiment wow birumvikana cyane kabisa none umuntu twakwakire umva yuko muri Iseke Films bimeze neza bafise ubutunzi bwinshi nkuko muriko muravyumva mubandanye mu subscribinga mubereke n'urukundo ubona yuko bahagurutse ari benshi cyane harakajambo anyway ufise ku mutima wumva wosigira abantu amatukwike banura ikintu nasigira abantu nuko dukunde ivyo mu gihugu iwacu ni naho tuzotembere tugashika kure uzuga kino kintu ugihurije ko n'umuntu twakiriye vuba nawe nyene avuga ati bana byose ibyo twakora byose tubanze dukunde ivyo wacu twende bya kwetu kweli mama kweli wow nanjo vizuri nigiswahili tutafika mbali kabisa tukishapenda bya kwetu tutafika mbali wow kwa kweli kabisa tugushimira cyane kukanya uba waduhaye tukwifuriza umugisha no kugera kure cyane mu bikorwa urimwo vya bibi n'ibindi usanga ukora mu buzima busanzwe Ego namwe ndabashimiye cyane ubutumire mwampaye nukuri Imana ibahezagire muzokamara umutima amen mbarikiwe sana asante tubashimire namwe wherever you are we love you guys hasta la vista Capital Center where hard work pays off.